kamera naho nkuko muyibona ni Dr Bishop Michel Barazingiza Directeur General wa societe yitwa Welcome to Africa Company Limited. Akaba akorera no mu gisata ca tourisme, agriculture na élevage hamwe na transformation des agroalimentaires. Akaba yarabaye n'umukandida député mu mugambwe ya PDR muri aya matora yaheruka kuba ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa gatandatu muri iyi 2025. Dr Bishop Michel turaguhaye ego murakoze cyane nanje ndabahaye mwiriwe canke bwake bivanye naho umwe wese atwumviriza aza kubari. Hama rero turashaka widondore, je navuze dukeya nshobora kumenya kuri wewe, ariko turashaka exactement widondore abariko barakurikira ikiganiro cacu. Murakoze cyane nitwa Dr Bishop Michel Barazingiza, sanzwe ndi Directeur General wa societe yitwa Welcome to Africa Company Limited. Nkaba nsanzwe kandi ndi representant legal wa Église de la Promesse Divine mu Burundi no n'ahandi hose iri ku isi. En plus nkaba nkuko mwabivuze narabaye umukandida député muri aya matora aherutse kuba. Yego. Ya aho nyene rero uno munsi twavyumvise bimwe mu byo ukora, ariko uno munsi uje ngaha kugira ngo tuyage ku vyerekeye ivy'ubutunzi na cane développement durable, développement communautaire n'ibindi vyinshi. Hama rero uno munsi nka wowe turashaka utubwire, warabaye umukandida, uri n'umubishop, usanzwe ukorera no mu bisata vyinshi bitandukanye kandi bigize ubuzima bw'igihugu. Mbega nka wewe nk'ibintu hakuru ubona vyoshobora gutuma igihugu cy'u Burundi gitera imbere ni nk'ibi en general? Muri rusangi ibintu bishobora gutuma igihugu cy'u Burundi gitera imbere ni byinshi cyane, kuko isi y'u Burundi ni isi novuga ko yahezagiwe, ni isi imera kandi ni isi ifise akanovera, mbere inafise ivyo yisangije mu masi yo mu bindi bihugu. Rero ivyo tuma igihugu gitera imbere byinshi biri muri cyo tutiriwe turaja no kurondera mu bindi byo hanze. Uburundi umuntu atarabugenda abutemberamwo abona yuko umengo aho ari harakenye, ariko umaze kubutemberamwo ukamenya ibimera ahana hariya, ukamenya ibikunda ahana hariya, niho ucubona neza yuko ivyoteza imbere Uburundi ari byinshi cyane. Aho ndavuga nko mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, aho onye harashobora guteza imbere igihugu c'u Burundi. Mbere wanashaka ni n'igisata abantu benshi bibagiye c'uburimyi n'ubworozi. Abantu benshi baracibagira bakibaza yuko abarimyi ari abanyarucari, ari bariya bari mu misozi, mbere benshi babyita ngo guhamba isuka, ariko ugiye kubiraba sivyo, si uguhamba isuka, kuko harimwo amafaranga. Ugiye kuraba harimo amafaranga kandi harimo no kwivuna inzara. Mu bworozi Uburundi nico gihugu ca mbere kigifise ivyo gishobora gukoresha mu korora, gifise ivyo umuntu ashobora gukoresha mu korora kandi bifise akanovera, kuko uravye ibitungwa byo mu Burundi ukagereranya n'ibindi bitungwa byo mu bindi bihugu ntaho bihuriye. Ibitungwa byo mu Burundi ni ibitungwa biryoshe kubera akanovera kari mu isi yo mu gihugu cy'u Burundi. Rero ndavuga ko ari nkamwe abarundi bose bo kwijukira kurima n'ukorora vyoshobora gutungisha igihugu cy'u Burundi cyane. Aho nyene rero duhere mu gisata kimwe nk'igisata c'uburimyi, ni gute gikozwe neza coshobora guteza imbere igihugu? Mu gisata c'uburimyi ukungene gishobora guteza imbere igihugu nuko abarimyi benshi iyo bariko bararima, abarundi benshi baracarima kumwe kwa kera, ntibarima kijambere. Ikintu gikwiye uyu munsi kugira ngo igihugu gitezwe imbere n'uburimyi,
ni ukurima kijambere mu buryo bugezweho mu kuronka ibikoresho by'uburimyi bikenewe kuko mu Burundi turacakoresha isuka nayo irima hato naho umuntu yoba afise hanini nk'akarorero nk'hegitari kugira ngo umuntu ayirime birasaba umwanya munini ayirimisha isuka ariko mu gihe igihugu cyo bishiramwo inguvu hama Uburundi bukaronka amamashini y'uburimyi ashobora gufasha mu burimyi igihugu cy'u Burundi cotezwa imbere n'uburimyi mu gihe igihugu kandi coshiramwo inguvu kugira ngo abarundi baronke amapompe bijya biduza bishobora kuduza amazi kugira ngo bashobore kuvomera no mu gihe cici Uburundi bwotera imbere gose mu by'uburimyi mbere n'abaheza amashuri ntibosubira kwirukira kurondera ubuzi bundi ahubwo bonyene bo kwirukira kwikoresha no gukoresha abandi murakoze aho nyene tukibandanya ku bisata kijanye n'ubworozi naco ni gute naco mu gihe cyo kwitabwaho neza cyo shobora gutuma igihugu yambona kazoza tuyishika katacamira ego mu gisata cy'ubworozi hari ibintu byinshi cyane bishobora gukogwa kugira ngo abantu bashobore kuzoshika neza kuri yambona kazoza ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi avuga ati mu mwaka w'ibihumbi 2040 tuzoba turi mu gihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2060 tuzoba turi mu gihugu gitunze ivyo avuga nukuri mbere jewe ndavuga ko tutokwirwa turashika no muri iyo myaka yose mu gihe igihugu coshiramwo inguvu ivyankenegwa bikenewe mu bworozi bikaboneka kuko tubiravye uyu munsi hari byinshi tubura mu bworozi hari ibyo kurya by'inka tubura bidakwiye hari ibyo kurya by'inkoko bidakwiye byinshi mbere bikundwa kuva hanze hari ibyo kurya by'amafi bidakwiye mbere hari n'uburyo bw'amazi nabwo nyene usanga butugora uko jewe mu byo nkora ndorora amafi nkorora n'inkoko mbere nkorora n'inkwavu ikingora cyane n'ibyo kurya by'ibyo bitungwa cyane cyane amazi kubw'amafi amazi nk'ubu hageze mu gihe cici amazi arakama iyo akamye rero ifi n'ibinyabuzima zirapfa ariko iyo habonetse amazi ifi nico kintu ca mbere corogwa neza kandi gishobora guteza imbere abarundi kugira ngo bashobore gushika kuri yambona kazoza ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi cyane gose hama rero wavuze ivyo bitari bike bijanye n'amafi bijanye n'iki hama mu gisata ca environnement naho mu bidukikije mu bidukikije harakwiye kubaho ibintu bishobora gusayiriza kugira ngo abarundi bave ku muco wo gucana ibiti no gutema amashamba kuko amashamba ari mu bidukikije rero ayo mashamba iyo ariko arahona vya bindi bidukikije ntibisubira kuboneka hariho ukuntu umuntu ashobora kubaho aronka impwemu ahema habonetsemwo impwemu z'ibikoko maze impwemu ziwe zica ziyongera zikagira amavitamine mbere anarenze rero iyo batemye amashamba barondera inkwi vya bikoko birimwo mu bidukikije birabura iyo bibuze haca haza ibyo bita ubugaragwa kuko batemye nta gikoko na kimwe gisubira kuboneka ko turabye ibikoko twari dufise mu minsi yahera uyu munsi ntabyo tugifise ngaha mu Burundi jewe sinkuze uyu munsi mfise imyaka itari mike uko navutse mu 72 tariki imwe y'ukwezi kwa gatanu niho navuka nukuvuga uyu munsi ndakwije imyaka 53
ni ukuvuga ko ni byinshi nabonye Yego. sinavukiye ngaha mu gisagara navukiye hagati mu gihugu ni ukuvuga ko hari byinshi nabonye kuko barahiga kera twarahiga abana twaragenda guhiga tujyanye n'abandi muri ibyo byaratuma abantu babaho neza kubw'ibikoko byo mu ishyamba byaba biriho ego nibyo byarona ariko ntibyona ngo biheze kuko burya byona bigaheza aho bitari ariko aho biri habonetse burya buryo bwo kubirima kijambere nta bikoko byokona ngo bimare iby'abantu baba bateye rero mu kubungabunga ibidukikije nico kintu ca mbere naco gishobora gufasha kugira ngo igihugu gishike kuri ya mbona kazoza ya 2040 hamwe na 2060 y'igihugu kizoba gitunze murakoze ariko rero muri byinshi turiko turayaga harimwo ibintu bawumva yuko bigoye gushoboka bivanye n'igihugu tubayemo nk'ubu uravuga ati umuntu akirimisha isuka canke agicana akoresheje inkwi biba bigoye kuko vraiment nta mashini woronka zishobora gufata ngo zifasha abarundi kurima n'abazikoresha mu Burundi nibaza yuko ari bake ntibo baba banashikana rimwe kwijana kandi ibintu byo gucana inkwi navyo biracagoranye mu gihe bamama bacu hari ya ruguru ubabwiye ico kugura amakara canke gucana kuri gaze uca usanga ari ngorane n'ubundi igiti kiguma cahohotewe izo zose zobaye feasibility mugabo ni ingorane zikomeye cyane zotuma no gukingira ibidukikije n'ubundi biguma bikigoranye none nk'izo nazo zimaze kuba intambamye umuntu yozirezorva gute bivanye n'igihugu tubayemo murakoze cyane kubw'ico kibazo jewe simbona yuko ari intambamye kubera ko mu kirundi baca umugani ngo iyo uvunitse uca wiga gucumbagira mu gihe abarundi boronka izo mashini zikaboneka abarundi bozirimisha bozikoresha ni benshi cyane si ukuvuga ngo barabuze barahari uko mu kintu jewe nabonye no mu bihugu nagenze nasanze umurundi n'umuntu wa mbere azi ubwenge umurundi si kijuju umurundi arazi ubwenge umurundi urashobora kugendana nawe afise ibintu azi byinshi cyane muri we ariko akakwereka yuko umengo nta kintu na kimwe ashoboye nagira ndakubwiza ukuri ko mu gihe izo mashini zoboneka hanyuma leta igafata ingingo yuko abarundi bose bashira amatongo hamwe kugira ngo haboneke ahantu hanini bashobora kurima bashira amatongo hamwe kugira haboneke ahantu hanini bashobora kurima jewe ndazi neza uko abakoresha izo mashini bobaho benshi cyane uko ubu niwashaka tworaba abashoferi abantu batwara amamodokari bari ngaha mu gihugu ni benshi cyane ngira ngo ikigo kijeje utanga amapermi PCR kigize rusansuma kirashobora gusanga mu miliyoni 13 dufise ngaha mu gihugu cy'u Burundi harimo nk'imiliyoni 7 bashobora kuba bafise amapermi de conduire ivyo nivyo nibaza kuko ndazi neza uko benshi na cyane cyane nk'ugwaruka ruvuko muri ino myaka gwinshi ruharanira ko ruhejeje amashuri gwiruka kurondera amapermi de conduire ico ugiye kukiraba turabibona igihe nakubwiye ko ntari uno munsi igihe amamoto yatangura ngaha mu gisagara ca Bujumbura mbere no mu Burundi twarabonye n'abakozi bo mu nzu bari bafise amapermis de conduire baheba ubuzi mu mazu bagaca bagenda kurondera amamoto bashobora gutwara ni ukuvuga ko rero zibonetse izo mashini intambamye yo kuzikoresha itobaho hanyuma ikindi mwavuze ko gishobora kuba intambamye ku bidukikije ivyerekeye gucana inkwi canke gucana amakara ivyo ntibishobora kuba intambamye ku bidukikije kuko mu gihe leta yovyishiramwo ikavyiyumvira irashobora gukwiza amatara mu masantre yose agize igihugu cy'u Burundi kuko burya ahantu hari amatara haba iterambere hanyuma abo bafise amatara barashobora kugura amaresho hariho uturesho duto twishiga rimwe canke tw'amashiga abiri
utwo barashobora kudukoresha kuri ayo matara baba baronse. Hanyuma hariho amagaze, amashiga ya gaze nayo nyene barashobora kuyakoresha. Burya nagira ndababwire ko nibyo turaboneka ko Uburundi hari abarundi bakenye. Nibyo abarundi biraboneka ko bakenye, ariko ugiye kubiraba umurundi n'umuntu wa mbere yiyadapta ku buzima bwose buba bubayeho cyane. Ubuzima ubwo ari bwo bwose umurundi n'umuntu wa mbere yiyadapta muri bwo. Ni ukuvuga ko mu gihe amatara yoba yabonetse canke mu gihe leta yoba yabashize hamwe kugira ngo amatongo yaguke bashobore kuyarimamwo, jewe ndazi neza yuko abarundi kugura gaze y'ibihumbi 200 y'ibihumbi 500 bazi neza bariko barakora, basiguriwe neza umugambi bagiye kwinjiramwo, jewe ndazi neza ko abarundi bogura amagaze. Mbere wosanga amagaze yuzuye mu mazu na hariya muri ruguru, hariya twita ngo ni mu minyaganyaga, hariya twosanga abantu bafiseyo amagaze. Akarorero ndaguha na mapano solaire. Ugiye kuraba ubu abantu benshi barafise amapano solaire, abantu benshi baratsa mu mazu yabo. Ni ukuvuga ubu bya bintu by'udukoroboyi, bya bintu by'udukoroboyi, bya bintu by'ibimuri, bimwe by'ibimuri, uyu munsi ntibikibaho. Ubu munsi benshi barabivuyemwo, ubu basigaye bafise amapano batsa. Mbere benshi barasharija n'amatelefone, ubu nabira barasharija n'amatelefone. Mbega none hobu icobuza batagura amagaze, batagura amashiga ya gaze cyo bicaye. Icobuza batagura amaresho yo gucomeka muri kura bamaze kuronka umuyaga nkuba cyo bicaye. Ni ukuvuga ko rero nta ntambamyi hari, ahubwo intambamyi iri mu mutwe, peut-être mvuge ngo wabahimiriza bivanye na intere runaka baba bashaka gushikako. Murakoze. Nerega amamashini umunyagihugu we yayirose kuyikoresha sico kibazo, muga kuyimporta akayishikana ngaha. Ko zirya mashini zirima sinibaza yuko ibigurwa amamiliyoni make kameme. Ico kintu urumva ko atari intambamye ku munyagihugu asanzwe yirimira gatongo k'imetero 5 kuri 5. Murakoze cyane ku bw'ico kibazo, ariko nagira ngo nsubire inyuma gato mu byo twavuze imbere. Twavuze ko leta ariyo ishobora gukomanda izo mashini ikazizana, hanyuma igapfuma itanga imashini 5 muri province ya Kera. Dufate province ya Kera, bagatanga imashini 5. Izo mashini 5 abazikoresha bakaza barakuranwa kuzikoresha ku mutumba kuri komine, bakavuga bati iyi komine hariho koperative, hari ibintu amakoperative y'abarimyi, bakazitanga kuri buri koperative y'abarimyi. Abo iyo koperative imwe yose ikabiziti umunsi munaka nije nzorimisha ijya mashini, umunsi munaka ni twe tuzorimisha ijya mashini, uwundi munsi munaka ni twe tuzorimisha ijya mashini. Nagira nakubwire ko ibintu byo koroha kandi bikagenda neza kurusha mugaze ucu usanga ari ngorane n'ubundi giti kiguma cahohotewe. Izo zose zobaye feasibility mugabo ni ingorane zikomeye cyane zotuma no gukingira ibidukikije n'ubundi biguma bikigoranye. None nk'izo nazo zimaze kuba intambamye umuntu yozirezorva gute bivanye n'igihugu tubayemo? Murakoze cyane ku bw'ico kibazo. Jewe simbona yuko ari intambamye, kubera ko mu Kirundi baca umugani ngo iyo uvunitse uca wiga gucumbagira. Mu gihe abarundi boronka izo mashini zikaboneka, abarundi bozirimisha bozikoresha ni benshi cyane. So kuvuga ngo barabuze, barahari. Uko mu kintu jewe nabonye no mu bihugu nagenze, nasanze umurundi n'umuntu wa mbere azi ubwenge. Umurundi sikijuju, umurundi arazi ubwenge. Umurundi urashobora kugendana nawe afise ibintu azi byinshi
cyane muri we ariko akakwereka yuko umengo nta kintu na kimwe ashoboye nagira ndakubwiza ukuri ko mu gihe izo mashini zoboneka hanyuma leta igafata ingingo yuko abarundi bose bashira amatongo hamwe kugira ngo haboneke ahantu hanini bashobora kurima jewe ndazi neza uko abakoresha izo mashini bobaho benshi cyane kuko ubu niwashaka tworaba abashoferi abantu batwara amamodokari bari ngaha mu gihugu ni benshi cyane ngira ngo ikigo kijeje utanga amapermi PCR kigize rusansuma kirashobora gusanga mu miliyoni 13 dufise ngaha mu gihugu cy'u Burundi harimo nk'imiliyoni 7 bashobora kuba bafise amapermi de conduire ivyo nivyo nibaza kuko ndazi neza uko benshi na cyane cyane nk'ugwaruka ruvuko muri ino myaka gwinshi ruharanira ko ruhejeje amashuri gwiruka kurondera amapermi de conduire ico ugiye kukiraba turabibona igihe nakubwiye ko ntari uno munsi igihe amamoto kutangura ngaha mu gisagara ca Bujumbura mbere no mu Burundi twarabonye n'abakozi bo mu nzu bari bafise amapermi de conduire baheba ubuzi mu mazu bagaca bagenda kurondera amamoto bashobora gutwara nukuvuga ko rero zibonetse izo mashini intambamye yo kuzikoresha itobaho hanyuma ikindi mwavuze ko gishobora kuba intambamye kubidukikije ivyerekeye gucana inkwi canke gucana amakara ivyo ntibishobora kuba intambamye kubidukikije kuko mu gihe leta yovyishiramwo ikavyiyumvira irashobora gukwiza amatara mu masantre yose agize igihugu cy'u Burundi kuko burya ahantu hari amatara haba iterambere hanyuma abo bafise amatara barashobora kugura amaresho hariho uturesho duto twishiga rimwe canke tw'amashiga abiri utwo barashobora kudukoresha kuri ayo matara baba baronse hanyuma hariho amashiga ya gazi nayo nyene barashobora kuyakoresha burya nagira ndababwire ko nivyo turaboneka ko uburundi hari abarundi bakenye nivyo abarundi biraboneka ko bakenye ariko ugiye kubiraba umurundi n'umuntu wa mbere yiyadapta ku buzima bwose baba bubayeho ubuzima ubwo aribwo bwose umurundi n'umuntu wa mbere yiyadapta muri bwo no kuvuga ko mu gihe amatara yoba yabonetse canke mu gihe leta yoba yabashize hamwe kugira ngo amatongo yaguke bashobore kuyarimamwo jewe ndazi neza yuko abarundi kugura gaze y'ibihumbi 200 y'ibihumbi 500 bazi neza bariko barakora basiguriwe neza umugambi bagiye kwinjiramwo jewe ndazi neza yuko abarundi bogura amagaze mbere wosanga amagaze yuzuye mu mazu na hariya muri ruguru hariya twita ngo ni mu minyaganyaga hariya twosanga abantu bafiseyo amagaze akarorero ndaguha na mapano solaire ugiye kuraba ubu abantu benshi barafise amapano solaire abantu benshi baratsa mu mazu yabo nukuvuga ubu bya bintu by'udukoroboyi bya bintu by'udukoroboyi bya bintu by'ibimuri bimwe by'ibimuri uyu munsi ntibikibaho ubu munsi benshi barabivuyemwo ubu basigaye bafise amapano batsa mbere benshi barasharija n'amatelefone ubu nabira barasharija n'amatelefone mbega none hobu icobuza batagura amagaze batagura amashiga ya gazi cyo bicaye icobuza batagura amaresho yo gucomeka muri kura bamaze kuronka umuyaga nkuba cyo bicaye nukuvuga ko rero nta ntambamyi hari ahubwo intambamyi iri mu mutwe peut-être mvuge ngo wabahimiriza bivanye na intere runaka baba bashaka gushikako murakoze mashini zirima sinibaza yuko ibigurwa amamiliyoni make kameme ico kintu urumva ko atari intambamye ku munyagihugu asanzwe yirimira gatongo k'imetero 5 kuri 5 murakoze cyane ku bw'ico kibazo ariko nagira ngo nsubire inyuma gato mu byo twavuze imbere
twavuze ko leta ariyo ishobora gukomanda izo mashini ikazizana hanyuma igapfuma itanga imashini zitanu Ku mutumba. muri province ya kera dufate province ya kera bagatanga imashini zitanu izo mashini zitanu abazikoresha bakaza barakuranwa kuzikoresha ku mutumba kuri komine bakavuga bati iyi komine hariho koperative hari ibintu amakoperative y'abarimyi bakazitanga kuri buri koperative y'abarimyi abo iyo koperative imwe yose ikabiza iti umunsi munaka nije nzorimisha ijya mashini umunsi munaka nitwe tuzorimisha ijya mashini uwundi munsi munaka nitwe tuzorimisha ijya mashini nagira ndakubwire ko ibintu byo koroha kandi bikagenda neza kurusha mu gihe leta yoba ibigizemwo uruhara nibyo burya nubwo izimvye uruhara rwa leta ruguma rukenewe muri izo mashini ico co ndacumva mugabo harura mikoro ya leta tubayemo nayo ibyo je nagira ngo ndakubwire ko ata leta ikena nta leta ikenye oya leta irakena leta ntikena none naryo bavuze ati igihugu cy'u Burundi n'igihugu ca nyuma gikenye kw'isi c'est-à-dire bijya ntituzi impamvu ariko jewe nk'umunyapolitike nagira ngo ndakubwire ngo igihugu cy'u Burundi ntigikenye igihugu cy'u Burundi kiratunze iki gihugu cy'u Burundi kiratunze akarorero uvuge ko Burundi butunze akarorero muri uyu mwaka nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaratweretse mu Kirundo batwereka ubutare hari jambo yavuze ryanyoheye yavuze ati ubu rero mu gihe ubutare bwo kwimbwa abarundi tuzopfa turya ni jambo ryanezereye ryaryoshe none ubwo butare kuva burakaboneka ntiburimbwa cyangwa bwarimbwe sindi muri leta kandi sindi mu gisata ikijejwe iby'ubutare ngo menye ko bwimbwe cyangwa ko butarimbwa oya mugabo icyo nzi nuko twabonye ko abakozi bagiye ku kivi ariko haciye igihe umukuru w'igihugu avuga yuko ubutare bushoka muga amafaranga yavuyemwe bakayabura none ukuri n'ukwaye nico rendi ko ndakubaza Burundi bukize gute naho rero nagomba ndakubwire kuko nubwo amafaranga bayabura ariko turabufise erega problem ihari kugira itunga rusangi turarifise muga amafaranga tubika mu mufuko none wocumbwira gute uwo mvuga gute kw'igihugu gikenye kandi itunga rusangi turifise igihugu cy'u Burundi tuvyemeranye kirakenye je sindi d'accord à l'échelle mondiale jewe sindavye ivyo yonye ngo à l'échelle mondiale jewe sindavyemera kuko nagomba ndakubwire akarorero ngomba ndaguhe mu mugambwe APDR mu gihe Uburundi bwoba butwagwa na APDR jewe ndazi neza yuko Uburundi nta myaka 5 bwomara butarahinduka kubera iki nababwiye turafise isi ndimwa kandi mera turafise saison z'imvura nziza kandi zikwiye turafise amazi akwiye mu Burundi mbere narengako gusumbya n'ibindi bihugu byose turafise abarundi bakeneye ubuzi bashobora gukora ubu birirwa mbere baragenda hanze mu bindi bihugu bamwe twumva bafatiwe mu za Kenya abandi twumva bameregiriye ibibazo mu za Uganda abandi twumva bagira ibibazo mu za Zambia hehe na hehe abo turabafise abakozi bashobora kubikora ivyo bikorwa nagira ndakubwire ko mu gihe twoshira hamwe tukavuga tuti dukeneye gukora no guteza imbere igihugu Uburundi bwoba ico bita iparadizo ako kantu kararyoshe bwoba iparadizo yes mugabo tuvuga erega ico cyose n'umukuru w'igihugu afise politiki ivuga ati Burundi pays émergent 2040 pays développé 2060 none iyo mbona kazoza yobaho gute mu gihe igihugu gikize none avuze gutyo seke agomba kuvyura imitima y'abaki y'abarundi sivyo
bumve ko ari ngombwa ko aho batuvugiye ngo turakenye ko dukwiye kuva muri ubwo bukene. Hari ibihugu byinshi biri develope pour le moment. Ugiye kuraba ibintu biba mu butaka bwabo ntaho bihuriye n'ibiri mu Burundi. Okay. Ugiye kuraba ibintu biba muri ico gihugu ibyo ama resource bafise ntaho bihuriye n'ibiri mu gihugu cy'u Burundi. Nagomba ndaguha akarorero gatoya. Iki kiyaga Tanganyika cy'u Burundi dufise, iki kiyaga kiratunze ku buryo gishobora gutungisha umurundi wari we wese mu myaka itatu umurundi wese akiyumva. Hajya harimo ifi tutigera turoba, tutarigera turoba, mbere zisangukira muri kijya kiyaga zigapfirayo. None habuze iki turondere aba expert sivyo mu burovyi bashobora kuza ego tukabemerera meme de pourcentage ariko bakadufasha kuroba kugira bene gihugu bacu batera imbere. Habuze iki? Nico dushaka kumenya. Excuse tuje turi mu bya development ntitwinjire muri politique kuko twinjiye muri politique twosanga tugiye mu bintu byinshi. Nagira ngo ndakubwire ngo uburundi mbega urazi mu myaka iheze kuri nyakwigendera Pierre Nkurunziza nyene icubahiro nkunda cyane Petero Nkurunziza. Jewe kuko sinumva ko yatashe ngo umumengo ndamubona. Ibintu byarabaye agasiga bwenge aho muyinga yavugumutse mu munota muto. Tubona ama etage aduga muyinga, tubona ibizu bikomakomeye, abandi baza kuvyubaka ni Bujumbura, abandi bavyubaka hehe ku buryo bashobora amatwa nsumira ntavyo nzi bashobora no kuza bakakubaza bati umugore wawe ushaka ngahe kugira umugore wawe tumukugurire. Babahungu b'imuyinga biyimbira inzahabo biyemera bimvye inzahabo ushaka ngahe. None mbega bujya butunzi ntibwari ubutunzi bwotungije igihugu cyane. Alors gute none wewe uri kuvuga ngo uburundi burakenye? Jico mvuga uburundi impamvu bukenye, uburundi yego ama ressources naturelles turayafise kandi nimesha amasusora amasuminer. Mugabo ro problème ihari. Eske ivyo bintu ntabwo bikijije bamwe. Umurundi wese arabifise ko access. None mbega basi nka mama n'umurimyi akoresha isuka. Nubu nyimba ubwo butare bumera gute naho yorima ahantu akabona ubwo butare ntamenya ngo ninzahabu niki. None nk'ugiye kumubwira ngo Burundi burakize yakuzarima gushika nuba kirima gifise nk'imyaka 80. Uwo muntu wocu umugeranya gute n'umukecuru aba mu Bufaransa? Murakoze cyane. Burya umuntu ntakena. Reka ngaruke rero mu gukorera Imana rero ngaruke rero nk'umukozi w'Imana. Umuntu ntakena akena mu mutwe. Okay. Sivyo? Umuntu ntakena akena mu mutwe. Sawa. Mu gihe ukenye mu mutwe byose bira gupfa kubusa. Abantu benshi ndiko ngenda ndabiraba no mu ma ONG yaja gufasha abantu yaragiye abafasha mu gatabahaye inyigisho. Okay. Bakaguha ivyo ujya ugahimba ugataha. Bakaguha ivyo ujya ugahimba ugataha. Nariko ndavuga ngo igihugu umuntu ntakena ahubwo akena mu mutwe. Okay. Ndavuga ni abaza kudufasha baza bavuga ko baje kudufasha baraza bakaduhereza imfashanyo ariko ntibadwigishe uko dushobora gukoresha izo mfashanyo. Nivyo ndiko ndabona mu makoperative menshi yagiye atanguzwa na za FIDA n'izindi zafasha abene gihugu mu byerekeye uburimyi canke n'ubworozi. Rero mu gihe umurundi aronse ubwenge yigishijwe agaca habwa yamfashanyo nk'umutahe, ndazi neza uko umurundi ashobora kuyidevelopa agakura. Rero nagira ngaruke kuri aka kantu. Dufatiye ku mafi. Okay. Nsanzwe ndimwo mu gisata c'amafi nsanzwe ndimwo. Mu gisata c'amafi nsanzwe ndimwo
umbabarire ndaguhe detaye ntoya Mm. kandi niwaja kuyiraba urasanga ikwiye mu gihe leta yofata mu mugongo Okay. ivyo bikorwa Okay. uti gute umuvyaro umwe w'ifi Mm. umuvyaro umwe w'ifi uragugwa uragugwa hafi hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri Mbe bawitwa umuvyaro canke n'umwana w'ifi? bawita umuvyaro witwa tilapia tilapia Okay. umwe uragugwa hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri Okay. dufate gutyo urashobora no kugugwa munsi ariko dufate kuri ayo hama ugacutunga ugacushira uwuterera mu mazi Okay. sibyo Okay. amazi turayafise mu Burundi Mm. usibye ko kenshi hari habayazibira Okay. canke leta idufashije uburyo bwo kuyazana neza kugira yegere aho abenegihugu baba bariko barakorera iyo migambi ni ukuvuga ngo uwushize mu mazi umara amezi atandatu Mm. umaze amezi atandatu Mm. wagaburiwe neza za njya navuga leta yafashije ko ziboneka zikaboneka neza abazizana bazikuye hanze bakabakuriyeho amatagisi bakabishyira bakorosha urabyumva uwo mubyaro umaze amezi atandatu urashobora gupima hagati y'ikiro n'ikiro n'inusu Okay. sibyo hagati y'ikiro n'ikiro n'inusu uwupimye bukeyi urashobora gupima inusu n'irobo sibyo Okay. dufate rero dufatire ku kiro kimwe ikiro kimwe cy'ifi kigugwa hagati y'ibihumbi 200 na 30 ku muranguzi Mm. uriko uranyumva neza Eh. ubu rero wewe waguze imivyaro yawe 100 Okay. waguze imivyaro yawe 100 uciye uyitunga amezi atandatu Mm. kuyigaburira ntuyigaburira misi yose Oya. urayigaburira uyu munsi ejo ugasibiza ukayigaburira ejo Mm. nta miti isaba Oya. sibyo nta miti isaba mbere wanashaka n'ibyo kurya nabyo nyene usibye ibiva hanze biza bifisahiriza kugira ikure n'ingoga hariho ibyo kurya byo ngaha nyene bisanzwe Okay. uriko uranyumva kuko ibigori turabirima amagufa turafise amahembe y'inka baramenagura urabyumva ibyo wayitunze ikamara ayo mezi igaca ipima ikiro cumbwira imivyaro 100 sibyo ipima ibiro bingahe ipima ku kiro usanga ari ibiro bingahe Numuyoro. nta toni irimwo none itoni gwiza n'ibihumbi 200 dufatire kuri make reka dufatire mbere ku bihumbi 10 gwiza ku bihumbi 10 ikiro aca bamuhera ngahe Muga rero umenye yuko iyo mitahe abantu bake nibo bayifise yo gukora ibyo. ibyo sibyo nanje nakubwiye nakubariye gutya nyumviriza nta bindi zikenera nakubwiye gutya mu gihe leta yobishaka ikorohereza bene gihugu canke abanyagihugu sindabizi uranyumva ikaborohereza mu kwinjiza bijya byo kurya zikenera biva hanze hanyuma igaca igira iki igaca ibagabaniriza amataxi umurundi wari wese yobishobora cyane gose none yambona kazoza ya 2040 ntitwoyishikako twoyishikako wewe none wosubira kwibaza kuja hanze ahubwo icyo nacyo turakigaruka ko mukanya ndashaka umbwire impamvu uno musi ugwaruka go ngaha gose ruguma ruhiga amapasiporo ku nguvu kuko ugiye kuri PAF usanga yora majority y'abantu batonze yarugwaruka ruhoshaka amapasiporo n'amalesepasi yo gusimbira muri ibi bihugu bibaye we naho ka wavuze ko Burundi bukize kuko none nyemba bukize ari paradizo tuguma dushaka kuyihunga murakoze cyane umviriza rero sije mvuga ko ari paradizo jenyene na nyene icubahiro yarabivuze ivyo rero ni kandi umukuru w'igihugu avumereye ijambo twese mu gihugu turirimwo kameme turirimwo turemeranya ko ari paradizo kandi yatuye neza kameme reka ndakubwire rero igituma
benshi baba bariko barondera amapasiporo kugira ngo baje hanze. Ingorane ni yahe? Mu Burundi kuva umukuru w'igihugu Yohani Batista Bagaza atanguje amasosiyete yatanga ubuzi ngaha mu Burundi, kuva ico gihe gushika uyu munsi nta zindi sosiyete zirabaho zishobora gutanga ubuzi mu Burundi, mbere nizo zaraheze. Jewe ndibuka mu mirongo 89 kuva 87 jewe muri vacances, muri grande vacances mvuye kwishure naca nja muri Sosumo. Naca nja muri Sosumo kugira iki? Guhiga akazi ko guca ibigazi, guca ibikaju. Uravyumva? None argent de poche sinaba ndayitahanye cyane, amezi abiri sinatahanye argent de poche. Mugo uyu munsi none hariho gwaruka rukija guca ibikaju muri Sosumo ko societe yugaye. Ni ukuvuga ngo rero igituma babigira ivyo nta ubuzi bwarabuze. Amasosiyete atanga ubuzi ntayabaho. Ico rero dutsaba leta ngo igira iki? Ihimirize basi nimba yo idashobora gushinga amasosiyete atanga ubuzi ku bantu benshi, ihimirize abanyamitahe bazana imitahe yabo boroherezwe. Bagira iki? Boroherezwe, hanyuma bashinge amasosiyete manini ashobora gutanga ubuzi kuri urugwaruka. Nagomba nakubwire ko wewe nimba uzobuhembwa umiliyoni canke miliyoni 2 nta bihumbi 15 uzoja gukorera muri Kenya. Oya, ntibikunda. none wogenda kugiriye Ntibishoboka. Sawa, nta bihumbi 10 uzoja gukorera muri Kenya. Nta dolari $600 uzoja gukorera muri Arabie Saoudite. No, ntibishoboka. Sawa, ico rero none kubera iki wavuze ko Burundi bukize, wumva abajene bose deja baravuga yuko kugira igihugu gitera imbere gitezwe imbere no gwaruka, kuko nigo ruba rufise ingufu zo gukora, na cyane cyane baravuga ko la population burundeze plus de 60% arabaje bambe moins de 70% arabajene bo do bashika kuri 35. Ariko abo bose uno munsi tugiye kurabara majority bariko barahunga igihugu bagenda kurondera ubuzima mu bindi bihugu. C'est-à-dire ko hazosigara babatamu, nyimbara barosa amahera bayakoreshe ngaha, nyimbara batishoboye naho bagume ngaha. None igihugu kizotera imbere gute kandi abogize croissance économique bariko baragenda? Ivyo ari byo byose nibaza ko nakwishuye. Harakenewe inguvu nshasha muri leta. Harakenewe inguvu nshasha muri leta. Uriko uranyumva? Nacyumvise. Leta igafata ingamba cyangwe ingingo zorohereza abanyamitahe, sivyo? Zikabakura ko amataxi, zikabakura ko urampa iki, urumva? Wowe uje gushinga igisosiyete, uje gushinga company yawe ngaha mu Burundi, ntibabanze kugutoza amataxi, ntibabanze kurya banza umpe, ico kintu kirishe igihugu, banza umpe, ico kirishe igihugu, korayo kwanza turabe. Sawa, ico kintu kirishe igihugu. Mu gihe ico kintu covaho, leta igahimiriza abanyamitahe bakaza gushingira imitahe yabo mu bisata bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ntago waruka gosubira kwiruka. Nibaza ko inyishu ngaho nsa n'uwayiguhaye, ariko ndumva hari ivyo ushaka ko ndomako muga nawe urabifise. Nahejeje. Aho nyene tukiri ngaho, ejo bundi hariho amakuru numvise, gusa nk'umumenyesha amakuru simvuga ngo na makuru yo ashobora kuba ari bihuha n'inkuru idatohoje neza, ariko gusa na je nayisomye mu binyamakuru ndiko ndakora ubushakashatsi ku yandi makuru, mbona ukuntu ziranotse ariko ajana rya hinguriro ryo muri Tanzania bamutegetse ko mu ihinguriro ryiwe fomi bisaba ko koresha 50% y'abatanzania na 50% y'abarundi kugira bangane. Mugahaciye igihe baca baramuhindurira ko bati ubu tegerezwa gukoresha 100% abatanzania. Umurundi nawe azoramuka akoze mu iyo societe yawe atari umutanzania uzotegerezwa kumurihira $2000.
umwe Mm. ngira ngo urumva politiki ibindi bihugu bikora Voilà. muguno munsi twebwe umuntu aje kuinvestisa ngaha ashaka yizanira abashaka bose nta ngorane eske twebwe abantu muri investissement z'abanyamitahe nta gahaze karimo urumva karahaze gose nagira nakubwira ko jewe nigeze kuronka societe yo mu Bufaransa yakora ibintu vya biogaz ndiga terrain mu Burundi ndiga terrain ndagira amademande ndasaba ukungene nshobora kubikora ndagira ama etude yose akwiye hanyuma ba bantu baranyemerera ko norungika aba engineer banje kugira ngo bagende babaforome 2 semaines hama baheje kubaforoma bace bazanana n'ibikoresho kugira ngo baze kugira iki baze kwinstara ngaha mu Burundi kandi nategerezwa kwakiriza Gitega Mwaro Karusi na Rutana na Muramvya intara zitanu selon ama etude nari nakoze ndasaba audience kwa nyene icubahiro nyakwigendera Petero Nkurunziza arakorda aremera mugabo nshitse ntibemeye ko nshikayo ko ndamushikira kugira ngo nsabe ko yonyotoriza abo bantu banje bakagenda ntiyemeye ko ndamushikira uwari conseil principal w'ivy'ubutunzi n'umu ingénieur baramblotse baca bambwira bati banza udukonvenke urumva iryo jambo banza udukonvenke twebwe hanyuma nuheza kudukonvenka duce tuguha uburenganzira ugende ukonvenke nyene icubahiro nawe jewe nashitse ndashunguruka projet ndahurutura kuko nari kumwe na directeur de projet wanje ndahuruduka ndaheza mejeje ngo ntacu urakora ngo banzu dukonvenke ça c'est la philosophie ariko jewe ndi umurundi kandi nzi kirundi iyo umuntu ariko arambwira ijambo ndumva ibyo avuze ibyo ari byo ndavuga nti nyakubahwa nimba noba ntabakonvense mu byo navuze byose nta kundi reka ndabireke ni neza y'igihugu si neza yanje iyo projet yari kuvamo fromage yari kuvamo izisembe ubu ifu abantu bajya yari kuvamo amagi urumva yari kuvamo na ire amase kubera ko twategerezwa kurima ibigori kuko ibigori bivamwo biogaze nyinshi twategerezwa gutunga inkoko urabyumva kugiye ko ajyamasyankoko twategerezwa gutunga inka kubera ajyamase twategerezwa gutunga ibitungwa byose bibaho iyo projet yari yuzuye kandi yari yugaye neza mugabo baragira iki barabloka bablotse ndabivamwo baca bansaba wumviriza icisho Burundi ndakumva bavuga bati rero wetora iyo projet uyizane uyiduhe uyiturungikire ku email abo babiri ngo yizane uyiturungikire kuri email ndavuga nti projet yanje barayivye kwe karabaye nafashe ingingo yo kutayibarungikira ndabireka nari guha akazi abarundi barenga 200,000 ugwaruka rurenga 200,000 eske mu gihugu mu miliyoni 13 habonetse societe nk'iyo itanga akazi k'abantu barenga 200,000 eske aho onye ubukene ntibabanje kugabanuka urumva rero ingwara ahiri urumva icishe ikitwishe aho kiri nkomvenka
nkomvenka ako kantu nako karumutse aho nyene tukiri ngaho ahubwo hari umuntu akoresheje ikiganiro ndangiza gato impereza kuri ako kantu ahubwo nyene icubahiro umukuru w'igihugu yokomeza cyane inyigisho zo gukunda igihugu kuko nimba ushaka ko mbanza kugukonvenka kugira ngire ikintu kizanira neza umunyagihugu cyangwa umwenegihugu no kuvuga ko wewe nta gihugu bukunda. Okay. Aho nyene je nkiri ngaho ejo bundi harabaye economic summit ngaho ihuza abanyamitahe b'u Burundi n'abanyamitahe bavuye hanze. Ariko gushika uno munsi n'abatari bako uwo munsi bagiye bemeye ko bagiye gushora imari mu Burundi. Mugabo uno munsi nyimba badaca ahandi hantu tutabona nta mamedia barahamagara ati haje umunyamitahe muri bimwe vyava muri economic summit yaje gushinga entreprise ngaho. Eske hoba habaye iki vyapfiriye he ko abanyamitahe batari bakujya munsi bagiye bavyemeye ko bagiye kuzana ama entreprise yabo bashinga intuze ngaha? Murantunga ico kibazo nibazo ko jewe ndacishuye noba ndengeye akarimbi intwaro sinomenya icyabitumye ariko burya gushira amafaranga yawe ahantu ubona ko hari intambamyi biragoye cyane. Akenshi president yagumye avuga yuko ubutungane aribwo usanga butorohereza abantu b'abanyamitahe kubera ngo uje kuinvestisa avuga ati bacamubwiye ati bana ukuntu uko cyangwa ugasanga baramurenganije ntaronka aho yitwa. Jewe ntabyo nomenya ariko birinze bivugwa na nyene icubahiro umukuru w'igihugu nibaza ko ari ivyo. Aho nyene rero dusa n'abari ku musozo w'ikiganiro. Yego. Turashaka ariko kandi mvuge akandi gatoyi jewe nigeze kugira projet. Nateguye projet yo guhereza inkoko abantu bo muri baho hantu ndazororeye. Hama ndavuga nti jewe ngomba nshigikire nyene icubahiro umukuru w'igihugu mu mbona kazoza. Noroye inkoko kandi zimeze neza. Ngomba mfate rero abo bantu aho hantu ndi. Abantu bahari nandika bene igihugu bahari bashika 50. Abo bantu ndabahe umwe inkoko imwe. Sivyo? Kuko inkoko imwe irashobora guta amagi 2 ku munsi. Yagaburiwe neza. Bidashobotse iratirigira imwe rimwe. Ndabaha inkoko rero zigeze guta. Hanyuma ndabaha izo nkoko zigeze guta bo bazitunge amezi 3. No kuvuga zizoba zamaze guta n'imiburi buri nizo yoba yacerewe izo bimaze guta nk'amezi 2. Itaye buri munsi ku kwezi na magi 30. Itaye amagi 30 ari inkoko imwe ayigurishije amagi 30 ayakuramo amafaranga menshi ku kwezi. No kuvuga ngo jewe mu mezi 3 Diazima yayimarana amezi 3 yacansubiza imiswi 3 gusa. Iyo projet ndayimonta ndabona ko ishobora kuba nziza. Mugabo maze kubigira uko kuko jewe maze kunsubiza imiswi 3 iyo nkoko yabari yiwe. Yaca yitunga umwaka imyaka 2 igumita agurisha kugira ngo agire iki kansubiriramwe neza ako kana. Wiyumviriye projet yo kubitsa inkoko abantu bangahe? Sukubitsa gutanga kubagabira inkoko ku bantu bangahe? Abantu 50. Inkoko imwe ya mutoyi nziza rasi nziza ziviburaya. Uranyumva? Imwe igeze guta imaze amezi 5. No kuvuga ko mu kwezi kwa gatatu imara amezi 5 hama ukwezi kwa gatandatu aba hageze kwita. No kuvuga ndamuhe par exemple ndaguhe iyo nkoko imwe ndayiguhaye muga kugira ngo ndakwereke yuko utokwijajara nce ndakubwira ko mu mezi 3 uzonsubiza imiswi 3 ivuye kuri ya nkoko yonyine. Kuko we niwaronka amagi 90 si mu mezi 3 izoba itaye amagi 90 ukansubiza 3 gusa hari icyo uzobuhombye wewe. Ndavuga ndabimonta neza abantu 50 ndabahe
izo nkoko bimvuye ku mutima kugira ngo nshigikire imbona kazoza ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu ya 2000 na 2040 sivyo okay je narumvise abantu banterefonye bati mbega urashobora kwandika abantu ngo bahe inkoko aho jewe ntwara utamuciyeko wategerezwa kuncako urumva wategerezwa kuncako kugira ngo ndaguhe uburenganzira bwo kwinjira kwandika abo bantu ariko urumva none mbega jewe ntanga ivyanje ari ivyanje ntanga ntanze ata muntu nabisabye atari imfashanyo ya ONG runaka okay ngatanga jewe ivyanje mu bantu hariko saririmo oh no mugabo naciye mvuga nti ndabihagaritse kugira ngo ntibizane icuka kibi urumva ico kintu nuko abarundi bagoye guteza imbere none urumva ico kintu nukuvuga ngo rero abaturongoye nibo bashobora bafise iyo mbona kazoza mu minwe iyo mbona kazoza mu minwe nibo bayifise n'ubu nyene bo bivuga urumva bakinkuramwo banzu nkomvenge okay bakikuramwo banzu nkomvenge okay bakamenya ko vyeze bizerera twese ubwo nyene ijya myaka nyene icubahiro yavuze ni myinshi vyoba bihetse abarundi twaca dutera imbere n'ugwaruka dufise nigosubira kuva muri iki gihugu cyo Burundi oya ubona ngo manakubwira iyo ugiye kurya bijya byo kurya vya hariya inkoko zitagira kanovera inyama z'imengo nibikamvu byo kurya byose ibiharagume bidasha ariko ibaze sha wariye ka kirundo ibaze utavuze jone nayo reka uravuga uti ndariye ikintu nibaze uko inyisho noba ndayishuye muri birumvikana dusa n'abariko turasozera ikiganiro cacu nakahe kamo rero utera abarundi n'amakungu muri rusangi n'abaturongoye kugira ngo duhindure ingendo naho tutari parseme mugabo kugira ngo tujane n'imbona kazoza murakoze cyane jewe kamo ahanini sinogatera abarundi ahanini akamo nogatera abarongoye mu Burundi okay ko iyo utwara abantu bahaze badashonje ntarako kuvuruka imisayi itanyunyutse nakare bavuga ati mbwi ku gishonje yes iyo utwara abantu badahomberanye imisango utwara abantu bose bumeze neza okay bambara neza okay bafise ibirato bibakwiye okay bafise impuzu zisa neza okay bafise ico bafise mu mufuko bafise mu nda hari ikintu kizima okay biraryoshe gose cyane gose na politike yawe ntibigera bakuvuruga no ni nko kwa Museveni ntibakuvuruga kubera none rega bakuvuruga kuko barondera ivyo bajya burya ntibakuvuruga kuko barondera intwaro bakuvuruga kugira bibe uko barabonye n'abandi bariba okay Nagira nakubwira uwo fata ugwaruka gose akaruronderera aho rukora okay nta rwaruka bosubira kubona mu mihari y'ugwaruka mu migamba okay nta numwe bosubira kubona nta numwe wewe wotwara mirere na mirere okay kubera iki boba bameze neza kubw'ivyo rero ntera kamo abaturongoye nivyo umugambwe uri ku butegetsi warakoze ibikorwa bidasanzwe mu kugarukana amahoro aho abantu baturatura mu busuma twitwaje ibigwanisho ubuki nukuvuga donc barakoze igikorwa gikomeye mu mutekano okay bokora rero igikorwa gikomeye mu mutekano wo mu nda nawo cyo biryoha cyane Yesu yorinda garuka basha bagitwara nkuko babivuze ariko mu gihe bo batotora inyishu y'umutekano wo mu nda okay nkuko batoye inyishu y'umutekano w'igihugu cyose bari mfagusa yewe ndakubwije ukuri ivyihebe no kuvomera mu biva ivyihebe jewe ngereranya abarundi n'abarabu okay esprit y'umurundi n'umwarabu
bafise esprit zihakwa kumera cyo kimwe. zihakwa kumera cyo kimwe Eh. ni ukuvuga ko umurundi kwiheba ntacyo bimutwara oya ntacyo bimutwara oya nico gituma abatoye inyishu y'umutekano w'igihugu botora n'inyishu y'umutekano wo mu nda okay kuko nta mwiza w'inzara niko abarundi bavuze nta mwiza w'inzara okay rero twebwe turemera ko boguma batwara bohora ku ngoma okay ariko bagatora inyishu y'ibibazo bimwe bimwe dufise okay murakoze nawe murakoze hama rero tunakushimira kubona washoboye kwitaba akamo kacu murakoze cyane nanjye ndabashimiye rwose tunizera yuko no hanyuma tugukeneye uzotwitaba ego cyane tuzobitaba kugira ngo dushobore guterera umuganda mu iterambere ry'igihugu cyacu tuzoza turayaga twumvise yuko ufise ivyumviro bikomeye hamwe twobandanya tukorana byo byara ivyiza vyinshi abarundi bakeneye ego hama rero tunashimira abantu bariko barakurikirana kino kiganiro cacu kuba bagikurikiranye kuva hasi gushika hejuru cari ikiganiro kiryoshe cyane tunabashimira mwese kubona mwagikurikiranye mutibagira no gukora subscribe